amakuru ahambaye cyane, ni amakuru yihutirwa, akaba ari amakuru ateye ubwoba, amakuru arabana n'umutekano w'igihugu, aho ibintu bikomeje kujya habi cyane, ndetse abarundi batari bake bakaba bakomeje gusaba ko Ndayishimiye yotanga imihoho, kuko ibyo gutwara igihugu byamaze kumuta ku w'amazi. Hakaba hari n'abajenero bamaze gufata umwanzuro wo gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe atatanga imihoho ku neza ye ndetse no ku neza y'abarundi muri rusange, dore ko abatari bake basaba Ndayishimiye gutanga imihoho ku neza ye n'umuryango we ndetse no ku neza y'igihugu n'abarundi, kuko biboneka neza ko igihugu cyaguye mu isanganya kubera ubegito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru turaza no kubabwira amakuru ababaje kandi ateye agahinda, amakuru arabana n'ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo, aho amakuru adushikira yemeza ko abagera muri 80 baraye bishwe, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko harimwo n'abasoda bakomeye bo ku rwego rwo hejuru, aho harimwo umukoroneri ndetse n'umujenerali. Ibi akaba ari ibintu bikomeje kubabaza abarundi batari bakeya, ndetse amakuru adusumira akaba yemeza ko abasoda bari muri Kongo ndetse n'abari mu gihugu bashobora kwibyukiranya bakikora ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD mu gihe hatagira igihinduka. Akaba ariyo mpamvu abajenero bakomoka muri CNDD-FDD bari gushaka kwitanga abasoda bato bato kugira ngo bahindure ibintu, dore ko amakuru adushikira yemeza ko mu gisirikare byamaze kuyangara, ndetse abatari bake bakemeza ko aho ibintu bigeze uyu munsi ari habi cyane. Abarundi b'umutima bakunda igihugu bari bakwiye guhaguruka bakajya imbere bagashayura igihugu, dore ko biboneka neza ko igihugu cyamaze kugwa mu karwi k'amabandi, akarwi kadakorera abenegihugu ahubwo akarwi gakorera inyungu zako bwite. Benshi bagashimika ku ntambara iriko irabera muri Kongo, dore ko amafaranga yo aba ari umurengera, ariko akaba atigera agera mu kigega cy'igihugu, ahubwo ashikira mu mufuka wa Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwi kamushigikiye, mu gihe abana b'u Burundi babandanya gupfira muri Kongo umunsi ku munsi. Nabyo nyine murabimenya mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira umujenerali ukomeye cyane uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, uri gukora ibishoboka byose ngo atabare CNDD-FDD abanje kwigizayo Perezida Evariste Ndayishimiye, dore ko amakuru ahari ari uko abarundi bamaze kurambirwa n'uyu mugambwe, ariko byagera kuri Perezida Evariste Ndayishimiye bikaza ari ibindi, kuko biboneka neza ko Ndayishimiye atabubasha na buke agifise ku gihugu, ndetse bikaba biboneka neza ko ibyo ariko arakorera abarundi biteye isoni, dore ko hari n'amakuru yemeza ko Ndayishimiye burya igihe agiye kuvuga ijambo imbere y'abanyagihugu aba yaborewe ku rugero ruteye ubwoba. Akaba ariyo mpamvu akunze kuvuga imvugo zitabereye, ndetse akunze gukoresha imvugo zambika agashambara abo abavuzeho. Ibi byose bikaba byatahuwe n'umwe mu bamugendanira, yemeza ko ibiriko biraba uyu munsi, ndetse n'amajambo menshi atangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye inshuro nyinshi aba yaborewe ku rwego ruteye ubwoba. Ariyo mpamvu akunze gukoresha amajambo ateye isoni. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatebye rero amakuru yacu tatangurire ku ibara ririko riraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare b'u Burundi bakomeje guhonera muri Kongo, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko igihe hatagira igikorwa
byanze bikunze abasigaye bashobora kwiyegeranya amaze bakifatanya n'imitwe irwanya Uburundi harimo nka Red Tabara bakaba bahirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse bukagendana n'umugambwe CNDD FDD wose. Abasirikare benshi mu Burundi barimo majoro na kapiteni baguye ku rugamba ahirwa Rwitsankuku. Amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu bice byegereye Mikenke no mu misozi miremire ya Uvira na Itobwe aremeza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC hamwe n'iz'u Burundi zaguye mu mirwano iherutse kubera mu duce twa Rwitsanku n'ahahakikije zapfuye ku bwinshi kugeza naho bapfusha ufise ipeti rya majoro ndetse na kapiteni mu gisirikare c'u Burundi. Umwe mu basirikare bo mu mutwe wa Twirwaneho udashatse ko amazina ye atangazwa ku mpamvu z'umutekano yatubwiye ko muri iyo mirwano yabaye kwa kane ku igenekerezo rya gatandatu 2025 babonye imirambo 85 y'abasirikare b'u Burundi n'aba FARDC ndetse bafata n'intwaro nyinshi cyane zirimo imbunda nini n'amasasu menshi cyane. Yagize ati nge ubwanjye nabonye imirambo yabo 85 biganjemo abarundi ariko bari biyoberanije bigira nka wazarendo, ariko hari n'abandi baguye mu mashyamba aho tutigeze tugera neza kuko si na ngombwa. Kwishankuku izengurutswe n'ibisambu byinshi, abenshi bagiye bagwa iyo kugeza ubu imirambo yabo ntiraboneka, ibiziga byabo byinshi biri muri ayo mashamba. Yongeyeho ko nubwo uru rugamba rwari rukomeye umutwe wa Twirwaneho wafashe ibikoresho bikomeye bya gisirikare bizabafasha gukomeza urugamba mu minsi iri imbere. Ati twafashe imbunda n'amasasu byinshi cyane ku buryo dushobora kuzabigwanisha imyaka nk'icumi bibaye ngombwa. Rwitsankuku yari imwe mu birindiro bikomeye by'ingabo z'u Burundi n'iza FARDC muri Kivu y'Amajyepfo. Uru rugamba rugaragaza isura y'imirwano ikomeje gufata indi ntera mu misozi y'Umurenge. Gusa abagwanyi bakwirwaneho bafashijwe n'ingabo bahawe na kabuhariwe za M23 bakaba barashoboye kwirukana abarundi bigarurira ibice bitandukanye byari bibangamiwe umutekano w'abaturage. Amakuru yizewe yemeza ko ingabo za leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'iz'u Burundi FDNB ziri muri Kongo ngo zahuye n'uruva gusenya kuko ngo M23 yohereje abakomando kabuhariwe mu kugwanya maze abarundi na FARDC bisanga amasomo yabo bahawe ababanye imfabusa barakubitwa ku rwego ruteye ubwoba. Amakuru adushikira yemeza ko ibintu uko byagenze ari nabi cyane kugezaho abasoda bato bari mu gihugu ca Kongo biyumviriye kuba bakuraho ubutegetsi, ndetse akaba ari amakuru avuga ko bariko barakorana bya hafi n'abasirikare bato bari mu gihugu c'u Burundi bamaze iminsi bahura n'ingorane zikomeye cyane ziterwa n'ubutegetsi bubi. Bakaba bavuga ko igisigaye atacindi uretse gukuraho ubu butegetsi, ariko nabo iperereza rya gisirikare rikaba ritaboroheye kuko abatari bake muri bo baramaze gufatwa, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko ayo makuru yuko abasoda bato bashaka kwishira hamwe bagakuraho ubutegetsi yashikiriye Perezida Evariste Ndayishimiye, agahita ategeka urwego rw'iperereza rwa gisirikare ko rugomba gukora ibishoboka byose rugahagarika uwo mugambi w'abasoda bato bashaka gukuraho ubutegetsi bwa CNDD FDD. Dusimbire ku makuru arabana n'ibyo abarundi basaba ndetse n'amakuru arabana n'ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko hakozwe iperereza mu banyagihugu, yaba abari mu gihugu yaba abari hanze y'igihugu, nka 99% bemeje ko batakifuza ndetse batagishaka Perezida Evariste Ndayishimiye. Kandi igitangaje ngiryo perereza ryakozwe mu CNDD-FDD gusumba uko ryari gukorwa mu barundi bose, akaba ari ikimenyetso cyerekana ko CNDD-FDD ubwabo aribo badakunda Ndayishimiye, ndetse mu CNDD-FDD
bakoreweho iperereza bakaba baremeje ko umuntu wenyine ushobora kongera gusubiza ijunja umugambwe wabo ari wo CNDD-FDD ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Bakaba baravuze ko igihe bitahinduka mu matora yimirije imbere Ndayishimiye agashirwa imbere, byanze bikunze badashobora gutora CNDD-FDD, ariko bakavuga ko nanone bishobora kubyara ingorane zikomeye cyane, kuko ntago abarundi bakongera kwemera ubusuma nk'ubwakozwe mu matora y'abashingamateka n'abakenguzamateka. Bakavuga ko ikintu cyonyine gishoboka ari uko CNDD-FDD yatanga undi mukandida uyiserukira mu matora, ndetse benshi bakemeza ko ibintu bibandanije gutya abarundi bashobora kwisanga mu ibarabara bari kwamagana ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kandi abatari bake bakemeza ko baramutse bagiye mu ibarabara basiga ubwo butegetsi bwose busambutse, ndetse bagasiga bashizeho inzego zitandukanye n'izirongoye igihugu uyu munsi. Ibi byose akaba ari ibintu biri gutera ubwoba bimwe mu bihangange bikomeye cyane muri CNDD-FDD, bakaba bemeza ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu ndetse n'umugambwe wabo, babanje kwigeza ku ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye aramaze iminsi avuga amajambo ateye isoni, amajambo ababaje, amajambo rwose agaragaza ko ataba umuntu afise, amajambo atabereye umukuru w'igihugu. Abamwegereye twabashije kugerageza kubaza, batubwiye ko ikibazo cyonyine Ndayishimiye afise ari uko ajya kuvuga ijambo yamaze kuborerwa ku rugero ruteye ubwoba. Murazi ingene aherutse kwambura agashambara Faustin Ndikumana urongoye Parsem, aho yavuze amajambo akomeye cyane ndetse amajambo ateye isoni. Ubutumwa bw'umuhanuzi kuri Perezida Ndayishimiye. Umuhanuzi abona ko Perezida Ndayishimiye adatahuye ijambo ryo muri Bibiliya yakoresheje mu gutuka Faustin Ndikumana arongoye Parsem. Umuhanuzi avuga ko iryo jambo riri mu ikete umutumwa Pawulo yandikiye Timote. Pawulo ntiyavuze ko umurongozi ategerezwa kuba yubatse urugo nk'uko Ndayishimiye yabishikirije. Umutumwa Pawulo wenyine ntiyari yubatse, mbere yahanura abo bishobokera ko bomera nkawe, ahubwo yavuze ko abaramutse bubaka bogumana umugore umwe. Yavuga rero ko umurongozi mu gihe abaye ari uwubatse yoba ufise umugore umwe kandi atunganya neza urugo rwiwe. Umuhanuzi abandanya yerekana ibindi Pawulo yavuze ko bitegerezwa kuranga umurongozi: kuganza ingeso ziwe, kutaba imboregwa, kudakunda amafaranga. Umuhanuzi arangiza yibaza nimba Perezida Ndayishimiye we nyine akwije ibisabwa umurongozi, mu gihe ari imborerwa atubaha abarongoye. Ibi bintu umukuru w'igihugu yadukanye byo kwijira mu buzima bwite bw'abantu vie prive bishobora kutamworohera, kuko biriko bibyara ko abantu bazura ibyo muri vie prive yiwe. Kutubaha abanyagihugu atwara bituma abanyagihugu nabo badasubira kubaha Perezida Ndayishimiye. Abahanuzi bamwegereye bamufasha guhagarika iyi ngendo igayitse, kuko iyo ngendo aho gucafuza abo umukuru w'igihugu atuka igenda itesha agaciro ikibanza cy'iteka ry'umukuru w'igihugu wenyine. Amajambo ya Perezida Ndayishimiye aranatangaje mu gihe muri leta yiwe hasanzwe harimo umusore. Nimba abasore badafise ico bomarira igihugu, byagenze gute ngo agene umushiranganje Hassan Kibeya? Ni benshi bamaze gukoranwa muri leta yiwe kandi byarabagoye mu ngo zabo. None abo yabagenye bigenze gute? Byiza umukuru w'igihugu yo kwishura ku bibazo bihanze igihugu, agatanga ijambo ry'iteka ryerekana abarundi iyo igihugu kiriko kiraja n'ingene gihagaze. Nukuri biraboneka neza ko igihugu kimaze kugwa mu isanganya kubera gutwara nabi kwa Perezida Ndayishimiye. Abandi nabo bakamwibutsa ko mu batwaye Uburundi harimwo umusore. Muri Ntare Rushatsi House hariyo amafoto y'abatwaye Uburundi kuva bwikukiye. Muri abo harimwo umusore yatwaye Uburundi kuva kwa 8 z'ukwezi kwa 7 1966 gushika kwa 28 ukwezi kwa 11 1956.
ni umwami ntare wa gatanu Charles Ndizeye. Nimba Perezida Ndayishimiye yibaza ko abasore batagira ijambo mu itunganywa ry'u Burundi, ejo agiye ku kazi arafata akanya yihweze ayo mafoto, azohava atangara asanze intebe yicayemwo yahoze yicayemwo umusore. Twongere tumwibutse ko buri wa gatatu iyo akoranije inama y'abashikiranganje haba harimwo umusore yitwa Hassan Kibeya, umushiranganje ajejwe ubutare, amasoko ntangangufu, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi. Koko umushiranganje ajejwe ibi bintu byose yoba atajambo afise mu itunganywa ry'u Burundi. Abasore n'inkumi muhumure, namwe murashoboye kugira ico mukora, naho Ndayishimiye abambika akambaro k'ibara. Dufate iki tureke iki? Perezida Evariste Ndayishimiye ati imbona kazuza tuzoshikira imbere ya 2060, muhinduka canke mureka sinzobakorako, kuko naho mpindura haza abameze nk'abambere. Umushinga amateka Martino Niteretse ati tudahinduye ingendo hakaba kubaha amategeko muri 2040 tuzusanga tukiri muri 2020 canke 2025. Ibi bintu birakomeye. Perezida atwemerera iterambere ryihuse, ariko kandi ko abategetsi babasuma ataco agiye kubagira ngo kubera n'abandi bazo ari abasuma. Mbere n'umutegetsi ngo yatumye abarundi babura igitoro yaramubabariye. Martino Niteretse yahora agira kabiri muri leta Ndayishimiye. Utwara intwaro yo hagati mu gihugu n'inzego z'umutekano abafise amakuru ahambaye y'igihugu. Yaburabye asanga nta ntambwe iriho ko abategetsi babasuma bahabwa amabanga. Iyo mbona kazoza itazigera ishikwako. Ndayishimiye abona ko iterambere twamaze kuryinjiramwo, ko ubukene bwaheze, mu gihe Niteretse abona ko n'ibyo amafaranga ya leta atangirwa bidakora. Amakomine amwe babwirwa ko amatara y'amazi gushikayo, ariko abanyagihugu ntibigeze baronka amatara. Bano bagabo babiri ninde ariko aratubesha? Koko bose bavuga ibyo bazi. Bigenda gute ngo umwe atwizeze ko twamaze gutera imbere, undi we ati ibara ryaraguye nyabuna? Ibi byose rero nibyo tubanje kubereka ko Ndayishimiye ibyo akora ataba bizi, ndetse benshi bakemeza ko aba yaborewe ku rugero ruteye ubwoba, aho amakuru adushikira aturuka mu bagendanira Ndayishimiye yemeza ko nta munsi n'umwe Ndayishimiye ajya imbere y'abarundi ataborewe. Ibi byose akaba ari byo bituma avuga amajambo y'ibara, amajambo atabereye kuvugwa umukuru w'igihugu, ndetse akaba ari ibintu bimaramaza rwose abarundi, yaba abasendefd n'abatari abasendefd. Akaba ari nibyo bigomeza kuzamura inyota y'abajenero yo gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cane arabana n'ibiriko birabera muri CNDD-FDD, aho inyinyurana ribandanya mu bihangange.